Natasha ndakwinginze fasha umurundi wacu turabe yuko yoronka agahengwe akagaruka mu bikorwa vyiwe vya buri munsi. Nkasimbira kwa mutama Big Fizzo Kidumu abona bari legend ga mu muziki wacu. Ndazi yuko twese twabibonye yuko bakoze ibintu bitangaje. Ndabasavye baze bagarukire umupromota wacu agaruke ageze umuziki w'Uburundi kure. Ni vyinshi vyohinduka tubonye yagarutse akongera agashiramo ukuboko nkuko vyari nka kera. Sadbi ndaziganiro urakibona urakiraba. Ndakwinginze ndagusavye fasha umupromota wacu Tylon Demana agaruke abo umuntu nk'abandi abe muzima akira ubugwayi bwiwe. Abarinzi b'abarundi badufashe bafashe aba diaspora aho bari bakoze vyinshi bagenda bafasha abaririmbyi benshi nakujya bafashije abaririmbyi nibaze bafashe Tylon Demana nawe yongera garuke. Ivyo bizoryohera abarundi bizoturyohera. Yotora agakura akapona ambaye akagakura akagenda mwibabara yashize ewana akagenda mana we bro gute bro ivyo niyumva ko bigira abantu nyene badakomeye man hey bro nubwo abarundi bashiye umugani ngo umugani abarundi barawuciye kwera turatwenga kandi tukatwenga man birababaje bro. Demana wakera kugira umubone vyonyene man waba wakoze wana mu telefone nana kwitabe man ariko Demana wowe agucako wibereye nka hehe ugasobana mwibarabara mana we rumva amenyo yashize man ibige si fresh amenyo yashize hejuru man gute kai man amenyo yashize hejuru gute mana we Tylon 6 muramuzi ni Murundi. Je nemeza neza yuko Tylon 6 yakoze amateka menshi muri industry ya plus 257. Demana numwe mu promoter yafashije abaririmbyi benshi bagiye tutavyirengagije. Ni byiza ko tuvuga ukuri, ni byiza ko tuvuga ibyiza by'umuntu agihari, ni byiza ko tuvuga ibyiza umuntu yakoze akiri muzima kuko benshi bakunda kuvuga ibintu umuntu yakoze ari uko amaze gufa atakivyumva. Je ndemeza neza ko Tylon 6 ari umwe mu bantu yatumye umuziki w'Uburundi ugera kure, ari umwe mu bantu yatumye umuziki w'Uburundi utera intambwe. Yafashije abaririmbyi benshi. Tylon 6 swi nyuma gatoya Demana mu kiganiro ciwe yakunda gucisha kuri page yiwe cyitwa Plateau des Stars. Tarakunda kuvuga ku ndirimbo z'abarundi za sose zishasha. Yego. Nta ndirimbo yo mu Burundi yasohoka Tylon 6 ntayivuge ko muri Plateau des Stars. Yego. Ntayikoreye promo. Yeah. Bega bimaze kuba umuntu yagukoreye iciza mu gihe nawe gukeneye kubufasha ntumufasha. Yeah. Umuziki ubundi urimo amafaranga. Abari byo bantu yashaka amafaranga bateranije wo mufasha Tylon 6. Yeah. Aba diaspora barundi ndabizi ko mwamufasha abantu mugafasha abaririmbyi mukaba amahera yo gusohora indirimbo mukaba amahera yo gukora ama clip. Yes. Why not habuze umuntu ashobora gufasha Tylon 6 akavuga. Sa tukiri ngaho nyene kaca nashaka kubaza ikibazo. Yego. Kuba izina Tylon 6 litagifise inguvu muri industry y'umuziki w'u Burundi. Yego. Niki kintu ubona umuziki uri kurahomba makano kane? This one to everybody. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. I'll just tell Mr. Radio. I'm back again. Hamda kugira vyinshi muri entertainment. Hamda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Loy TV. Ready to gentlemen. Kora like na comment kugira ngo usurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera kumena Warafashijwe Carf. Niwatuma image ibona imeze fresh sana. Niwatuma sound uyumva imeze neza cyane. Ni muri kiganiro tubabwiza kuri show cha kiganiro kigo
akaryo keza ako kumenya amakuru y'abasare ako kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute. By the way je uri kurumva kuri micro Ishobora Radio papa promoter bose mu gihugu sewa promoter bose mu gihugu cyangwa se sewa wagwa Ishobora Radio. This is Loy TV umuvyeyi wandi ma televiziyo yose mu gihugu uvyanka uvyemera ati niko bimeze. Yes uno munsi muri tubabwiza kuri show ndi kumwe n'umurundi kazi n'umukobwa ndababesha ndi kumwe n'umurundi bade nko kubibona ndi kumwe n'umuhungu navuga neza yuko n'umurundi yavukiye mu Burundi avuga ikirundi. Bro yeah man umeze neza? Wana meze fresh ndashima man ya kabisa. Yego kweli bameze gute umusaza? Wana bameze neza nipowe man. Yego wipowe ku cyangwe ya man yego kwenda ke. Yes umunsi wagenze gute sasa kugira mwe amasaha umunsi wagenze gute kuri we? Ya man umunsi wagenze neza. Ego uko biri kose ndashima tu. Ego ati uko biri kose ndashima umunsi wagenze fresh ati meze neza ndashima Imana yo mu ijoro. Bade wenda shaka dutangura ndamukiza abakunzi ba Loy TV bye. Ya taramukije abakunzi ba Loy TV aho bari hose aho baherereye. Iki kiganiro ntibakirenge batagize j'aime commenter like sharing kino kiganiro muza kumvamwe ibintu byinshi by the way nkuko abikubwiye muze kurengana udakoze like na comment na partage kugira ngo uzozurabona ibiganiro byinshi bica kuri Loy TV. By the way tukiri ngaho nyene bro hari abantu babona tuko turayaga genda kuza ariko ndashaka wibwira abakunzi ba Loy TV cyane bakwita gute musaza man. Akazina ni Kachada King nkuko bisanzwe ku mbuga zose ko bimenyerewe ni Kachada King. Shaka kufowinga cyane kumurikirana nuko nyene man. Kachada King iri mu kibro je like Kachada King no mamu kacha naho ni bakunzi ba Loy TV kacha ni terme yaba kacha nyene mu kaceri nyene ya man. Kachada King ni muri ivyo mu Burundi. Kachada King ni umuntu yakurikiranye ibintu by'umuziki w'u Burundi. Ego gusa rero bro tukiri ngaha uri kurambaza amazina y'uwanje uri kuranjaniranya ntarakubaza icyatumye jewe ndagukenera ndagutuma ko ndakubaze man. Uzi ko ufise amakenga hamwe n'abandi ba promoter mwese man. Amakenga wait gatoya yeah ngo afise amakenga ufise amakenga ya reka mbere kuri Landry ngende kwakoresha umwanya sivyo ngende kwa baba Audrey irakoze ngende kuri ba Oji Force aba promoter bose uko ndiko ndababona aba bacimamanda man. Tylon 6 Demana ni mu promoter twari tuzi nk'abarundi ashoboye ni mu promoter twari tuzi ko azogeza Uburundi kure kuko yarashobora kuvugisha ukuri ukuntu ibintu byose bihagaze ntiyajya umunwa man ntiyo mu hypocrite gusa uno munsi ntitukimubona Demana. Yego uno munsi ntitukibona mbega Demana arihe. Bamwe bakadidinganya haragwaye abandi bakadidinganya ngo ebana bakavuga ibintu vyinshi man. Shaka mumbiza kuri Demana murundi wacu mu promoter wacu afise kibazo ki ko bamwe bahisha twe niba tubwiza ukuri bareke guhishahisha bagira baca ku ruhande hivi na hivi nibatubwire Demana. Ariko Demana twiri ngaho nyene kacha yo Demana uramukurikirana ku mbuga man. Je Demana ndamukurikirana bro. Sasa niba mukurikirana ku mbuga nta maposti aguma posta ndazi ko n'umwatsi ko turavugana Demana ashize ko post man. Demana nivyo ashize ko post reka nige nayibonye man nige nayibonye none gute Demana wa kera atari wo turiko turabona ubu man. Sasa weziya post kumva eje gusha we ntiwayibonye nawe post ya Demana ariko kuba postinga bisigura ari karakora by the way ariko sinumva ikibazo kiwawa ahantu kiri ikibazo cyawe kimeze gute? Man ikibazo ahantu kiri Demana wa kera ni umuntu yadushikiriza urutonde rw'umuziki w'u Burundi aho agoramye agakosora man. Ariko Demana ubu man so fresh. Ariko Demana siniko ndagutahura bye kuko Demana hari kiganiro yakora yitwa Plateau des Stars. Acho yakunda gukora agafata ama video akavuga ini Plateau des Stars. Yakabicisha kuri page yiwe ya Facebook. Ego. Ariko ntaherutse kubikora sinzire ko ari byo uri kuravuga by the way cyangwa uri kuravuga za post ziwe aho ya posting abasani nk'abasati bafizwa n'abandi benshi bagiye batandukanye by the way ndasa ku ngingo basi bro. Demana mu minsi yahera twarumvise ko agwaye man. Demana tumaze kumva ko agwaye
ariko bakazana ibihuha Demana yakize, Demana ameze neza, bamwe bagashimira Imana, ariko Demana manu biravye ntabwo yigeze akira bro, ntabwo yigeze akira, kuko Demana okera yarakomeye ntiyapostinga post ariko arashira kubo, kuko uravye ashira ko post zimeze gutu mani, ashira ko post nyene atari iz'abantu mani, nashira ko bakuze ikiganiro cyitwa tubabwiza kuri show ego Demana ubu ashira ko post zimeze gute, kuvuza ati Demana washira ko post zitandukanye n'izuno munsi, kera yashira ko izihe uno munsi ashira ko post zihe bro? Demana kera yarateza imbere impano abarundi bafise. Demana kera yari agaciro umuririmbyi, ariko Demana ubu umuravye ni Demana ariko aranywa itabi abapostinze, ariko aranywa kwa abapostinze, kandi uravye uburyo yabikozemwo urabona ko ari umuntu atari normal man. Ndashaka abikora gute, ndashaka kubivuga abakozi ba TV bavyumve, abikora gute no munsi bituma uvuga ko Tylon 6 atari karagaragara. None wewe nakubwiye yuko Tylon hari umuntu gamani akomeye yotora agakura akapona ambaye akagakura akagenda mwibabara yashize ewana akagenda mana we bro gute bro, ivyo niyumva ko bigira abantu nyene badakomeye gamani. Hey bro, nubwo abarundi baciye umugani ngo umugani abarundi barawuciye kwera, turatwenga kandi tukatwenga man, birababaje bro. Demana wakera kugira umubone vyonyene man, waba wakoze wana mu telefone nana kwitabe man, ariko Demana wowe agucako wibereye nka hehe ugasobana mwibarabara mana we urumva amenyo yashize man, ibige si fresh, amenyo yashize hejuru man gute kai man amenyo yashize hejuru gute mana we akabiga twenga nkakeza rejo reka gutwenga man ujya no mu Burundi nka twebwe je kuntu bigize ibyo birwengeje ngo agera ameze gute man genda umuswive naho birabe, kuko ubonye tuko turayitwenga nko kumenga biranezereje man, wapi si fresh man, ngo agenda amenyo yagize gute. Ndashaka ubisubiremo babibone kubera ko bakuze ba TV ntabwo biryoshe na gato kubona Tylon 6 atameze neza ku ruhande rw'iwanje, like ntago biri ko binyohera kubera ko hari benshi barakwiye kumufasha mu Burundi, hari abo yafashije abo baririmbyi, hari abaririmbyi benshi yafashije, hari abaririmbyi benshi yapostingiye indirimbo zabo, hari abasani benshi bakomeye muri industry y'umuziki bamwitura abapostingire abafashe like publicité y'ibikorwa byabo, ariko no munsi baramwirengagije. By the way ibyo bintu biraryoshe, so tukiri ngaho uravuze ko bamwirengagije, mbega hoho abasitari b'abarundi wenda babazi ikibazo, abasani b'abarundi reka ndababazi, barazi yuko harimo bamwe bageze imbere kubera Demana gamani, hari abazi yuko aho intebe bishaye nk'uno munsi harimo ukuboko kwa Demana gamani, why no Demana yononekara kandi abo bose bari ngaho, aba promoter nka mwebwe mwajana ku matere amwe atandukanye gutegera abasitari ku bibuga vy'indege, why not namwe mubirekera hajya man? Sindavyumva, sindiko ndabitahura neza. Ku ruhande rwawe nikiye kintu ubona bofasha Tylon 6 Demana, cyangwa se nikiye kintu usaba abantu bariko baradukurikirana mu kano kanya? Ikintu ca mbere saba nawe ukibwira abarundi kuko urumva umubabaro office umubabaro genda wumva, ariko ndashaka wewe utange message ku barundi cyangwa se abakunzi b'umuziki, ndavuga abaririmbyi, aba promoter, utange message. By the way ni kuvuga ikintu ca mbere saba Tylon 6 niyitabweho kwanza, babandi yafasha bose bekirane bavugande timani. Jigari nabonye post ya B-Music avuga ngo mundondere Demana hari inde B-Music man yarakoze post postinze ngo mundondere Demana hari, nareke kubivuga kujya nabashire hamwe mwese bose bavugana, no kuvuga B-Music yarapostinze avuga ati mundonderere Tylon 6 Demana ahari bonda mukeneye, ndumva yuko umenga amagara yiwe nameze neza, bose nibagire nkujya mutima
Be music yagize sasa Berry Music nimba yarakoze post akavuga ko akeneye Tylon 6 Demana yeah. kuva posting ye ntaramubona Demana ntaramutora Bo iyo post nayo ntayaragaragaza ko yamubonye canke atamubonye gusa ico nashaka kuvuga sinashaka kuvuga kuntu yamuhamagaye nashaka kuvuga ati kujya yagize ujya mutima man n'abandi baririmbyi by the way nibamwigireko babone yuko Tylon 6 Demana yari umuntu kuko yandi rega nawe ubiravye neza uvuga ati tikaje tice sinzosubira gukoresha ikiganiro abasaniti ni kujya mumeze nawe yacika intege man gusa ntubogira urukundo bakamwereka umutima urukundo man namwe byo banezera nibaze akabazo kamwe no shanda kubaza nabahe bantu bifuza ko bafasha Tylon 6 Demana nifuza ko abantu bifuza ko boteri ya mbere mu gufasha Demana kugira ngo ubuzima bwiwe bumere neza baje ko bakoze ba TV ntangwara nimwe itavugwa tuvyemeranye nta bugwara na bumwe butavugwa kiretse gusa umuntu yapfuye niho mudashobora kumuvura ngo akira ariko umuntu akiri muzima arashobora kuvugwa gakira why not tutareko turafasha Demana je natanguye campaign ya stand up Tylon 6 Demana abarundi mwese aho muri waba uri hanze y'igihugu please stand up Tylon 6 Demana bro ukivuga uko cyambere kimwe ndagushimiye man abakunzi ba Royal TV nagomba fate akanya mbwira Natasha Rabamba Ranoma ndakwinginze ndazi yuko ukuboko kwawe guhindura vyinshi ndazi yuko wafashije benshi ngaha mu Burundi eka no hanze y'igihugu wabikoze neza wafashije benshi ugenda utanga amahera menshi ku banyamahanga wonye utogaruka ugafasha Tylon 6 Demana wiwacu Natasha ndakwinginze fasha umurundi wacu turabe yuko yoronka agahengwe akagaruka mu bikorwa vyiwe vya buri munsi nkasimbira kwa mutama Big Fizzo Kidumu abona bari legend ga mu muziki wacu ndazi yuko twese twabibonye yuko bakoze ibintu bitangaje ndabasavye baze bagarukire umupromoter wacu agaruke ageze umuziki w'u Burundi kure ni vyinshi vyohinduka tubonye yagarutse akongera agashiramo ukuboko nkuko vyari nka kera ni vyinshi vyogaruka bigatera imbere ego sinzi yuko namwe ariko mubibona gusa je nasaba bakoresha wa mutima w'urukundo wa mutima abarundi bamanye Sadbi ndaziganiro urakibona urakiraba ndakwinginze ndagusavye fasha umupromoter wacu Tylon 6 Demana agaruke abo umuntu nk'abandi abe muzima akira ubugwayi bwiwe sinzi namwe ko mubibona gusa je nisho nashaka gusaba abarivye b'abarundi badufashe bafashe aba diaspora aho bari bakoze vyinshi bagenda bafasha abaririmbyi benshi nakujya bafasha abaririmbyi nibaze bafashe Tylon 6 Demana nawe yongera garuke ivyo bizoryohera abarundi bizoturyohera twaravuze yuko abanyarwanda bagenda batwononera umuziki tukagenda turabona utunenge tumwe kujyanya twagize ingufu zo kubegeza inyuma nitugire n'ingufu zo gufasha Tylon 6 Demana nawe aze agaruke yongere ageze umuziki w'u Burundi kure ageze bakuzi ba Royal TV nibaze neza yuko nimbura umurundi by the way nkuko natanguze campaign yo gufasha Demana like kumusabira ubufasha by the way reka ndabite guco Tylon 6 muramuzi ni murundi je nemeza neza yuko Tylon 6 yakoze amateka menshi muri industry ya plus 257 Demana numwe mu promoter yafashije abaririmbyi benshi by the way tutavyirengagije ni byiza ko tuvuga ukuri ni byiza ko tuvuga ibyiza by'umuntu agihari ni byiza ko tuvuga ibyiza umuntu yakoze akiri muzima kuko benshi bakunda kuvuga ibintu umuntu yakoze ari uko amaze gufa atakibyumva agende meza neze ko Tylon 6 ari umwe mu bantu yatumye umuziki w'u Burundi ugera kure ari umwe mu bantu yatumye umuziki w'u Burundi utera intambwe yafashije abaririmbyi benshi Tylon 6 swi nyuma gatoya Demana
mu kiganiro ciwe yakunda gucisha kuri page yiwe cyitwa Plateau des Stars yarakunda kuvuga ku ndirimbo z'abarundi zasohotse zishasha yego nta ndirimbo yo mu Rundi yasohoka Tylon 6 ntayivuge ko muri Plateau des Stars yego ntayikoreye promo bega bimaze kuba umuntu yagukoreye iciza mu gihe nawe gukeneye kubufasha ntumufasha umuziki ubundi urimo amafaranga abari ryo barundi bafite amafaranga bateranije mufasha Tylon 6 aba diaspora barundi ndabizi ko mwamufasha abantu mugafasha abaririmbyi mukaba amahera yo gusohora indirimbo mukaba amahera yo gukora ama clip why not habuze umuntu ashobora gufasha Tylon 6 akavuga tukiri ngaho nyene kaca nashaka kubaza ikibazo kuba izina Tylon 6 litagifise inguvu muri industry y'umuziki w'u Burundi ni kihe kintu ubona umuziki uri kurahomba amakano kare cyangwa se industry y'u Burundi y'umuziki ni kihe kintu ubona iri kirahomba kuba izina Demana Tylon 6 litagifise inguvu mu muziki? Ikintu cyambere cyo turahomba nuko umuziki wacu icambere kimwe uguma ngaha hafi urenga imbibe ugere kure, ni kuvuga wewe uri radio mwanya iyo postinze ikiganiro cy'iwawe ariko usanga kirabwa n'abarundi gusa, ugasanga koresha umwanya postinze ikiganiro ciwe kirabwa n'abanyarwanda gusa, ugasanga Tylon 6 Demana nawe ijya page yiwe kirabura apostinze kigera Nigeria kikazunguruka Amerika, ugasanga rero ivyo abarundi nziko turabiha agaciro, nziko turabona ico turiko turahomba. Tukiri ngaho nyene na Demana afise page ikuze, na Demana afise page atari ntoya iri mu maja akwikara ari mu maja nabiri. Ni nako ndavuga yuko ikintu cambe twe turiko turahomba nijya page yiwe kuko donc ntuzi niki abantu mu maja nabiri na kuvuga harimo abarundi, harimo aba diaspora, harimo abari muri Amerika, muri Kenya, Uganda, East Africa. Urumva ko mu gihe atagitanga ya makuru hari tuko turahomba, hari ibintu abaririmbye ko barahomba. By the way tumva ko izina Demana yari kwiye kugaruka cyane muri ya industry kugira ngo ibikorwa by'abarundi bigere kure, kuko atwara intumbere yuko uno mwaka ibikorwa byawe tubigeza ko kandi murazi mu ntamijana havuye mwimwe, urumva ko igitigira kiba kitagikwiye. Sasa ashaka umbwire kuri wewe yabizi ko Demana wamukurikirana cyane, nimba warakurikirana industry yego Demana yari umuntu avuze iki muri industry y'u Burundi? Demana yari umuntu akomeye cyane nkuko nagumye ndabivuga, yari umuntu yotumye Uburundi bugera kure man, yari umuntu yotumye ihinduka ry'umuziki wacu rihinduka bikaba ibindi bintu bikaryoha, kuko aho babiri canke umwe bakoraniye aho bumwe buragwira iterambere rikagwira, ariko nkuko jeje kubivuga mu ntamijana hazimiye mwimwe hari igihinduka. Ifo rero yuko tugira urukundo ntidutume iyo ntama izimira, tukiga kuntu Demana yogaruka akaba muzima. Ariko rero hari ikindi kintu abantu bakunze kuvuga ati mbega ko umuryango wa Tylon 6 wewe utarigera usaba ubufasha kugira ngo avuzwe, mbega tucu nawe kivuga kwiki kuba umuryango utarigera usaba ubufasha? Hage nawe uri kuraraba ati mbega babantu yafasha, babantu yakorera bameze gute? Erega nico kirashoboka. Ugasanga umuryango wa Tylon 6 Demana wifitiye amarira wo kubona umwana wabo ameze uko ameze ata kintu bariko barabona, kandi yafasha abantu bitwa ngo nabantu. Like this ni izina ryari rikomeye, izina nemeza ko ryafashije abantu benshi muri no muziki. Ukuje numiwe usanga ariko n'umuryango wiwe wumiwe wibaza ati mbega ibi bintu nibiki? Demana yonone kara akamera nkuko gasinzikara, kandi yafasha igihugu kirimo abantu imiliyoni. Ariko
ni na Demana ugiye kuraba Tylon 6 Jesse numva ko nuno muvuga kubera ko bakoze ba Light TV n'umuntu nubwo amagara yiwe atameze neza ariko aragerageza akaguma aposting lakini umuntu basi novuga akunda industry n'umuntu akunda kubona iterambere ryo muziki murabizi ko Plateau de Star cyari kiganiro urumuririmbyi usohoye indirimbo yarayivugamwo yego aho byaboneka neza yuko yashaka ko umuziki w'u Burundi ugera kure aho byaboneka ko yashaka ko industry igera kure y'umuziki yego ariko makano kanya avuga ko amagara yiwe ntabwo ameze neza je ndemeze ko Tylon 6 akeneye ubufasha bakuzi ba Light TV tabizi kiganiro kizora abantu benshi hari benshi uza kwibaza amajambo menshi ariko ndabasavye mufashe Demana umurundi yes tumufashe amagara amere neza inguvu ziwanje inguvu ziwawe inguvu za twese zofasha Demana amagara yo kagaruka ku murongo akabandanya ateza imbere umuziki ubu ndabizi hari abamukeneye hari abaririmbyi benshi mwamurondera ameze neza akomeye why not mutomurondera no kugira ngo umufashe avuzwe ubuzima bwe bwongere umere neza radio je ndasavye ndongeye ndinginze abarundi kazi aho bari hose baze tugarukire Tylon 6 Demana je ndabizi nta buryo burenze fise ntaco vise kirenze cyane ariko Tylon 6 Demana nitwagira uwo mutima je ndemeye gutanga 100 man unasema je ndemeye gutanga 100 kugira amagara ya Tylon 6 Demana amere neza kuko je umurundi w'abantu umeye gutanga 100 ego akuzi wa Light TV urumva yuko ari kintu kiryoshe aremeye gutanga 100 kugira ngo Tylon 6 avuzwe cyangwa se kugira ngo Tylon 6 amagara yiwe amere neza nibaze yuko namwe muri abarundi ndasigano kizora abantu benshi mbega wewe kuko kwaye kohindura byinshi ku buzima bwa Tylon 6 hari cyo wokora ubuzima bwiwe bugahinduka please stand up Tylon 6 Demana yes kubera ko birababaje kuba yarafashije abantu ariko nabo bakaba batariko baramwibuka uno munsi kandi akeneye ubufasha nibaze neza yuko akeneye ubufasha hari benshi yakoreye ibintu vyiza baje n'umuntu ayo baragukora ikintu kibi nibaze ko akeneye ubufasha kandi ukabona ko abukeneye kintu cyo kwihora ubyirengagiza ukamufasha kugira amere neza kintu cyo kwihora nibaze yuko mu Burundi ico cahavuye kitagihari ariko n'ijambo ry'Imana rirabivuga ntukihura nanje ariko nane novuga cambabaje by the way na jewe Tylon 6 n'umupromoter ego hamundi ha promoter benshi sana sinigwa ndavuga amazina ariko ndazi bariyizi harabagendana nawe harabakundana nawe cyane ariko kuva hagwariye hari abantu bakora ama challenge nawe ku mbuga bapostingana babifingana ariko kuva hagwariye batakimuvuga by the way bose batagipostinga ati tumufashe Demana tumufashe Demana mbega abo bantu kuri bubona abantu nkabo babasiguye ku buzima bw'umuntu je hari ikintu kinweza radio hari ikintu kinweza akuntu umuntu yapfuye aha twabona ama post Tylon 6 Demana wariki nitubikore agihari nitubikora agihari ugasanga ama post yasaze ngo urihukira amahoro ngo heza ni mwijuru nimuze tubikora ubu atarapfa nimuze tubikora ubu duhagurukire rimwe twese tumufashe aho babiri canke umwe byose birashoboka ego kabisa brother kandi gushimire sana big bro wakoze kuha umwanya abakunzi ba Light TV wakoze kuduha time nabwo ati big up sana brother nibaze yuko ico wasavye abaririmbyi abapromoter abarundi ego ni stand up Tylon 6 Demana please come on kugira ngo tumufashe Demana by the way agaruke muri industry ramukeneye yakoze amateka menshi yafashije benshi yatumye umuziki w'u Burundi ugera kure hari indirimbo yatumye zimenyekana abukije mu kiganiro ciwe yakora citwa Plateau de Star ariko no munsi biboneka ko atakigikora bivanye n'amagara yiwe reka ndakubwira ati big up sana brother thank you so much ariko nibaze ko ubutumwa twatanze bwashitse ego nawe kurumva kuri micro
ya nanje ndabashimiye ku mwanya mwampaye ashikiriza iciyumviro ciwanje mbwira n'abakunzi ba Roy TV nabo benyene ibi bintu baze babigarukirize ngaha baze bagire ico bakoze ya mwezagirwe man ya kabisa agisa bakozi ba Roy TV je wari kurumva kuri micro ishopo radio papa promoter bose mugirwa ata papa na mwana kuri abe mwana habanza kuba papa kuri kamera bari kumena FH Carf niyo yatumye image uyibona imeze fresh sana niyo yatumye sound uyumva imeze neza cyane niyo yatumye byose ivyiri kuraraba bibaho reka ndagushimire cyane remember like na comment kugira ngo uzuromora professional interview ndakubitsa neza yuko Roy TV umuvye wandi ma televiziyo yose mu gihugu dusubire gutaha ciao ciao ariko ntibagire stand up Tylon 6 Demana wagwana